inkuru igiye ahabona ni nabwo butumwa navuga hano turi bwibandeho. Tshisekedi yamaze kugura igisoda cy'u Burundi yakishyuye ku bw'amadolari kandi ngira ngo ntaho kuko nta mabuye y'agaciro ari kugurisha ariko Burundi buri gutakaza abantu. Ngira ngo uyu munsi nibyo ndi bugaruka ko ariko reka nkureke wumvirize n'abandi bari babaye nk'ababicamo amarenga wumve rino jwi. Aha jewe ubu ndi umujene kabisa, abatama n'akazi kabo ntibandondere. Mu gifaransa bavuga ngo kisi frote sipike, je nifrose ku bajene cyangwa umujene. Nico gituma jewe mfise umwizero w'Uburundi buteye imbere, ndawufise. None ubonye nk'urya mwana ivyiyumviro biriko bimuvamwo muri Kongo n'akamara maza ni kimwe Bob aheje kuvuga hoho ayo mafaranga nta na hamwe aca hazwi. Amafaranga aza mu mavarize akagenda gutyo, nta na hamwe yanditswe ayo mafaranga ariko akora iki, ayo mafaranga ariko aja hehe. Abasirikare b'Abarundi ubaravye uko bari muri Kongo bameze nk'aba mercenaires. Ubundi umumercenaire umucangero iyo arungiswe mu gikorwa cya mercenaria arasinya kontra ya mercenaria yiwe. Iyo kontra akagenda azi neza amafaranga azokura muri iyo kontra, akamenya nimba yahaguye icyo umuryango w'uzoronka akaba abizi neza. Ariko dufise abamercenaires barungitswe muri Kongo, amafaranga yabo akaribwa n'akandi kazi gatoyi k'abatwara igihugu, uwabaye umumercenaire wonyine atari bariko arayaronka. Twaragiye turasemerera kuva mu ntango babaha utudolari 50 ku kwezi. Turasemerera turavuga ivyo bintu, turavuga abandi ko hava ko umusirikare umwe yoba ari wa 500 by'amadolari. Abatwara igisirikare bakamaramara bagasubira bakaduza gato, tugasubira tugasemerera bakaduza gato. Ubu barafise urugero bagezeko, ariko gushika ubu babamanyurira akamanyu mafaranga gushika nabo nyene batazi ingene umusodo umwe Tshisekedi amuriha. Ako niko kamaramazi. Uyu munsi bariko baravuga ati nayo ni muri ko murayaduha nayo mwitwa ko mwemeye ko muduheraniye amezi 8, ariko ntibazi ko babahaga 10 cyayo baciye, 100 cyayo baciye, ntibazi na kimwe. Nta numwe azi ayo mafaranga ukuntu angana. Ikindi kibereka yuko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bafatwa nk'aba mercenaires. Muze mwumvirize leta ya Kongo iriko iravuga abasoda bayifashije, iriko irashimira ibihugu, bavuga Afrika y'Epfo, bavuga Malawi, bavuga Tanzania. Nta na hamwe haba muri ONU, muri Union Européenne, muri Union Africaine, nta nari muzokumva leta ya Kongo ivuga ngo hari igihugu cy'u Burundi cyaje kudufasha ingwana. Nta na rimwe president wa Kongo avuga ngo igihugu cy'u Burundi cyaje kudufasha. Arashimira ibyo bihugu kavuga ko byabuze abantu. U Burundi nibwo bwagize abasirikare benshi bageze bamwe bakeka ko bashobora kudoshikira 200,000, niko bubanze ko haburira abasirikare benshi, ariko Burundi ntibwigera buvugwa nkuko batigera bavuga abamercenaires b'abanyaromani, nkuko batigera bavuga ubundi umumercenaire wese babahamagaye. Abasirikare bacu baragurishijwe biteye isoni. Ku bwanje umukuru w'igihugu yubahutse kugurisha ingabo z'igihugu akabikora ku nyungu ziwe n'akabi gatoyi kiwe, akinjiza amafaranga mu mifuko yiwe akayatwara ahantu atazwi. Iyo ni trahison. Kugurisha umusirikare ni trahison. Kumurungika mu bikorwa by'igisirikare ku nyungu z'u Burundi kubera ko bagira bati hari ikintu tugiye kugwanira, ibyo si trahison. Turashobora kuvuga tutiraho ya amategeko nko kutabwira inama ishinga amateka na nkenguza amateka. Wanashima ntibyari n'ibintu bigoye sindamenye igituma batahora babivuga, kuko usomye mu ibwirizwa shingiro ntiyanditse ngo asaba uruhusha inama ishinga amateka ngo irabanza gutora ngo imyemerere cyangwa imwahire. Handitse ko ari information. Il informe igihugu, il informe abaserukira igihugu, abaserukira abanyagihugu, akabwira ati ndavye ibibazo bimeze ukunuku nafashe ingingo y'ukunugika ingabo z'u Burundi ahanaka kuja kugwana gutya. Il informe, aramenyesha gusa, nta n'itora ribanza kuba muri izo nzego. Ivyo turavuga tutiraho n'ibwirizwa shingiro, ariko ikiri trahison ikiye. Trahison nukugurisha umusoda ukajuja ku rugero noneho n'aya mafaranga yitwa ko arayiwe noneho urayamini utangiye kumaramaza nk'ibi turiko turabona, ukagira ingendo ituma igisirikare gisambuka. Iyo ni trahison. Ku bwandi ivyo ariko barakora ni trahison. Umunsi haje abategetsi bakunda igihugu, mbere bashaka no kuzoda n'abatende defset. Cyese nzotangara mbonye umunsi umwe Ndayishimiye Prime Niyongabo
umushikiranganji w'ukwivuna abansi yari ahari muri iyo myanya bamuhamagara mu butumwa ati musigure ingene mwobabuza kugurisha ingabo z'u Burundi. Abadede n'umuvumo ku Burundi, abadede n'umuvumo ku Burundi. Ndiko ndabona ngo isoko kwa Sioni iriko irasha hano hayegereye. Muharure amasoko amaze gusha kubasha ku butegetsi, muyaharure ure kuri marché central kandi yose nta nimwe irasura gusanurwa. Muyaharure amasoko amaze gushama abantu. Bishoboka gute? Je kuva nkora ndegera numva n'inzimwe yahiye bo inzimwe yarasha mugabo isoko igashika tonde. Mahora muvyumva mwebwe hayindi soko muzigeze gusha kera igahera iyindi gahera muri uwo mwaka nyene muri myaka igarika birahiye. Numuvumo bamaze imisi 3 mu kwezi kumwe bari mu masengesho. Nuzeyereve yakoze amasengesho, Nego akoresha amasengesho, Senderi akoresha amasengesho, abapatira musengesho mu kuvuga ngo ni mu bakozi b'Imana bose bakoranye bari gufumbura imyotsi bari kuvuga amajambo bari gusenga barafukamye bakivuyeyo bataranaheza isoko irahiye. Iyo Mana musenga ni Imana yiki? Ni Imana y'umuriro? No, mwabadedemwe ivyo bintu nibatama mukora bitwira Imana ikira bavuma nta kundi muntu yobivuga bishoboka gute. Et puis mwebwe kuvisoko y'ibijuma yazi imyaka irenga 10 nimwe mwitegura ingene bakinga umuriro ingene bazima umuriro n'umurashari hahandi kakadege ka u Rwanda gwabazanira mwabateye akagerere ubu ntibakazanye none isoko murakenye gasha abana kumavuza induru bari kubararura gutyo nta muntu azimya nothing happens. Ico gihugu muracishe, ico gihugu Barundi baranikuze muracishe, muzocicuza muzokwicuza ari umuyonga mudafisiyo muja ubundi zarugaye u Rwanda rugaye Kongo rugaye y'intambara Tanzania yo kudushaka Zambia niho dushaka South Africa niho dushaka muzoja hehe. Mwambonera ko muze mumbwire mufise ikindi gihugu mufise muzoja mu muzoshikayo gute? Nimumbaze nimugirwe umunyonga nimuturire hera muri no musho muri sida muturire turira naho asiga ni muturire birabasha nta kundi bangiye byandambiye namaze kurambirwa. Okay, bye bye. Nago gwadotse n'urugamba Amuzo yahanagurwa dutsinze urugamba amarira y'abakomando Nuza yahanagurwa dutsinze urugamba amarira y'abakomando Nuza yahanagurwa dutsinze urugamba amarira y'abakomando Nuza yahanagurwa dutsinze urugamba amarira yimbonera kure Nuza yahanagurwa dutsinze urugamba amarira y'abakomando Nuza yahanagurwa dutsinze urugamba Haleluya Pirato Heart zimya ikatokombera jewe ivyo bintu byarantangaje cyane kugeza nino saha nta muntu numwe arafata ubwiye kabantu baturiye soko batubwiye ngo ni batere mugabo yoteza hano yigeza yemera ivyo bintu rero hari abantu baguma bijandajandira basamanga ukuntu batazi umubabaro abantu bafise nico gituma umuntu witwa Fabrice n'abandi boza baragenda bavuga amajambo make burya hari abantu batuntuye kubera irya soko. Mwaka 2024 Fabrice yari yaje nko mu diaspora acara fata ijambo mukuru w'ari ngaho ati jewe n'amajambo menshi cyane gitangaza. Mukuru w'aravuga ati yumvise ivyo avuze mukuru w'u rero nabonye menga arashagwa cyane. Mengo hari abantu bashaka kumucanganya kweri kandi bamucanganije bigacanganyikika kubera peut-être sinzi ko ari umutima mwiza canke ari kijo nisepa mugabo mwarabonye ngene vyagihavuye bigenda leta yavuye ivuga ngo ntavyashoboye bashabisubiza muri Conseil des ministres. Umuntu nyamba mumuhaye ikintu yagikoze hehe afise capacité financière yihe afise capacité technique yihe nibindi burya je turi kumwe kujya Fabrice no mwazi bibazo ku buryo bonyene yiruka kuko baravuga ko ivyuma byo bavyarariwe byose byo tubizomenyekana hanyuma kindi kintu kitumvikana mwarumvise ngo yakoresha miliyaridi 2 zo gukubura isoko kugira ngo hatangwe miliyaridi 2 zo gukubura hajya byagenze gute ifuka babitubwira bitwereke ko ari amafaranga y'abene gihugu. Navuga ngo inkuru mbi ku Burundi ariko inkuru nziza muri Kongo nuko Gisekedi yamaze kwishyura amahera menshi cyangwa se amafaranga menshi agura igisoda cy'u Burundi. Iki gisoda cy'u Burundi mu busanzwe navuga ngo cyahuye n'umwaku
aho eta majoro y'u Burundi itakiyoboye nk'uko biri mu inshingano, ariko kikayoborwa na perezida na Prime Gaspard Baratuza. Iki gisoda cy'u Burundi biravugwa ko Sahizi Tshisekedi yamaze kwishyura amafaranga menshi ayishyura Evariste Ndayishimiye, kandi mu mabage no mu mavarisi no mu bikapu atari amafaranga bashyira kuri konti z'igisirikare. Konti z'igisirikare hajyaho amahera yo guhemba abasirikare. Navuga rero ni inkuru utari nziza kuba igisoda cy'u Burundi kitigenga, ari naho cyakuye umwaka wo gutsindwa intambara cyagiyemo muri Congo RDC. Ni ukuvuga ngo gutsindwa kw'igisoda cy'u Burundi biri mu buriganya no mu manyanga y'abakiyoboye cyangwa se abagihagarariye, cyangwa se uhereye kuri perezida w'igihugu. Niba igisirikare gishobora kujya mu butumwa bw'akazi, ayo mahera ntaze mu gihugu, ntajye mu muryango wagiye kurwana, bakayashyira mu nyungu zabo, egare kubakururira umuvumo, egare kubateza akaga, egare ko ibintu byabo nyine biba ari desordre. Niyo mpamvu usanga harimo n'abo ujya kwirukana bikanga, harimo n'abo ujya guhagarika bikanga. Niyo mpamvu uzumva ngo guhagarika Prime Niyongabo cyangwa kumuhindurira imirimo ntibishoboka. Ni amadiri nk'ayo baba babanamo, abatinya ko ayo makuru yahita ajya hanze, kandi yamaze kugera hanze byahita biba bibi cyane. Ariko Sahizi ngira ngo ukuri kuragenda kujya habona, umucyo ugaragara, ukuri kujya habona. Harimo abasoda bamwe na bamwe banabimenya, bagacomoka bakatorongera bakigira, abandi bagahita baburirwa irengero, abandi bakitanga mu maboko yabo barwana nabo, abandi bakisubirira i Burundi, abandi bakanga kwirirwa bajyayo. Urumva iperereza ry'u Burundi ntabwo rishobora kubika amakuru kure, harimo abantu baba bayafite. Ari byo by'ibi byamenyekanye ubwo Kirombo yabonye bafashe Uvira, Ndayishimiye akamubwira ati noneho rero hasigaye ubutegetsi bwawe no gufata Gisagara. Kugira ngo ubutegetsi bwawe budafatwa, butaza guhuriramo n'akaga cyangwa ibibazo, urasabwa iki? Gushora amahera menshi, tukaguha abasirikare benshi, tuzabarusha ubushobozi kandi tuzabatsinda cyangwa tuzabanesha. Kandi Gisekedi nawe nta yandi mahitamo asigaranye, byari ngombwa ko yishyura igisirikare cy'u Burundi. Ngira ngo abagiye muri Kongo ni bake, ahubwo abagiye kujya muri Kongo ni benshi kuruta abagiyeyo, kubera ko ibintu noneho bibaye seriye. Uyu mutwe bawubonye nk'umutwe ufite imbaraga kandi zigaragara kandi ziboneka. Ndashimira ababwira ati u Rwanda rufasha M20 ku buryo butaziguye. None niba utaretse twishyura abarundi bajye kurwana, twagaruye amahoro muri Somalia, igihugu cyawe baragifata cyose bice bihera. Ubu rero reka mbabwire ngo muri Nord Kivu na Sud Kivu umwanya n'umwanya harashobora kuba ingwano itarigeze kubaho, kuko bivugwa ko Burundi bwari bwaroherejeyo ingabo ibihumbi bigera muri 30 by'ingabo. Ibyo ni ibizwi n'u Burundi bwemera. Mugabo ubu hashobora kuzagenda nk'ibihumbi 40 hafi ingabo z'igihugu zose, bagasigaza imbonera kure n'inkera gutabara mu gihugu, abandi bose bakajya ku rugamba muri Kongo. Koko Neva aravuga ati igihe ntarwaniye intambara nk'iyanjye, Nord Kivu na Sud Kivu bikigenga, egari bazahirika ubutegetsi bwanjye. None ndakora iki ngo ibi bintu mbitangire? Yabonye umuterankunga rero, abona umufatanyabikorwa witwa Kisekedi cyangwa se Kirombo cyangwa se nyine Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo FARDC na Wazalendo na FDLR nabo, kandi ubu mpamya ko bagomba no kwangaja benshi. Hakaba n'ibindi bihugu by'abacashuru. Abo bose ngira ngo M20 yitegura intambara ishobora kurwana n'ingabo zimeze nk'uburo, nyinshi zimeze nk'intozi, reka mbivuge. Ariko itsinzi iba mu ruhande rw'uwahagurukanye ukuri, bimwe navugaga.
niba hano Ndayishimiye ari kujya muri Kongo harimo ikinyoma, basirikare ntibabone umushahara wabo uko bikwiye, amenye ko iyo ntambara atari bugitsinde. Ikindi nacyo, niba biba bajya kugura amato, bajya kugura amazu mu Burayi, biteza imbere bagakira uko bagomba n'uko bashaka, ibyo kurya byiza, ibyo kunywa byiza, igihugu kikaguma mu marira. Koko abo bana bari gupfira muri Kongo ni abana b'Umurundi n'Umurundikazi. Niba nta nyungu rero irimo, egare gutsindwa. Na analize ni ubusesenguzi. Ku manywa nkunda kwiganirira n'abantu babyemera cyangwa babishaka ku Mbabazi TV gatatu, nkababwira aho amakuru ageze n'aho ibintu bigeze, tukabaha update ijyanye iyo mu isi, kugira ngo abasenga abantu batandukanye uburyo baza kubona bwose babukoreshe mu kurokora cyangwa mu gukinga cyangwa mu kwiyubara mu miryango yabo, mu bana babo, kuko abagwanayo ni abacu. Rero kubw'amahera menshi Ndayishimiye akeneye mu matora, kubw'amahera menshi Ndayishimiye akeneye kugura ibitoro n'ibindi bindi, Kongo nawe akaramuka yitakaje nk'umufatanyabikorwa, noneho Uburundi na kwa kuguru kwacumbagiraga kuravunika. Kuko ubu Burundi 60% nibiri kuva muri Kongo. Igihe rero Gisekedi yatsindwa iyi ntambara, Uburundi ubwo buramanuka nk'umunyu bajugunye mu mazi, buraherengetera buzime ku buryo utongera kubushaka ngo ububone. Amahirwe Gisekedi asigaranye nuko yahagarara agatsinda, we na Evariste Ndayishimiye. Naho umwe natsindwa batsinzwe bose, kuko n'urugamba barufatikanyije bose. Kandi Amerika sahizi iri gusaba Kongo ngo mujye mu myiyerekano, ntabwo iri kurwana Amerika ku ruhande rwa Kongo cyangwa Burundi, kuko iyo ijya ku ruhande rw'u Burundi, uyu mutwe cyangwa izi nyeshyamba ntiziba zikivuga. Abanyaburayi, Abanyamerika bose batereye agati mu ryinyo, barabyihorera Abanyafurika mu marana. Ngarutse rero kuri ibi Rupyiri yavugaga ati isoko yarahiye, ntawagize icyo akora, nta na raporo twahawe. Uyu nawe aravuga ati igisoda cy'u Burundi cyaragambaniwe kiranagurishwa. Ubu niyo nkuru ndi gukurikirana, ndi gutohoza neza n'amajwi n'amashusho, kugira ngo abakurikiranira ibintu hafi babone inzira banyuramo. Ntabwo ibintu byoroshye, kuko politike iri gukinwa, nta myiteguro yindi iri kubaho. Bundi ku bwanjye muri analize zanjye ndi neva nari gufata umwaka wose wo gutegura igisirikare cyangwa imyaka 2. Niyo mpamvu ubona Ukraine itazigera itsinda, ahubwo yagumye itsindwa na n'ubu igitsindwa. Irarwana, nta mwanya ifite wo kwitegura ngo hamije kurwana. Kandi ibyijyanye n'ubushobozi, ijyanye n'ubuhanga, ijyanye n'ubwenge, ijyanye n'ibyo yari isanganwe, yari isanzwe ifite. Bityo rero niba nta bushobozi buhari bwo kurwana, uzatsinda ute? Ndayishimiye rero yari kwicara agafata igisirikare akagihahira ibikoresho bihagije, kazana Abashinwa bakakigisha, kazana Abanyayisirayeli bakakigisha, kazana Abanyaburayi cyangwa kazana Abanyamerika, bakagura intwaro, bagategura akarere, bagategura intambara, bagategura planning. M23 mugahura nayo mwayiteguye. M23 yo rero yafashe igihe gihagije, Abarundi irabazi, Abakongomani irabazi, Abanyaburayi irabazi, Abanyamerika irabazi. Irabanza iriya misozi yijyamo, yibamo ituru ya mbere, isubira inyuma, iratsindwa, biranibagirana ku bwa Kabila. Amahindurizanye, nta giti gikora mu jisho kabiri, iri gutsinda ubutababarira, iri gutsinda abitsinda uruhenera cyane rwose kuri kwambi. Ibyo rero uwo mukenyururo, uwo mwanya FARDC ntawe ifite. FARDC yari kwicara ikisasa, igategura intambara, igategura igisoda, ako gacika kubwanje nyene muri analize zanjye. Guma nkayirekura, Bukavu nkayirekura, n'abo bantu nkaciringa, nkabitegura, umwaka utaha nk'iki gihe nkatangiza intambara y'igiti n'ibuye, no mu Rwanda na Kigali
nagomba nkajyayo. Naho guhubuka ku munwa, nta makuru ufite y'ubutasi, nta bikoresho, abantu ujyanye ntibiteguye, bukeye mu gitondo ubabwira ngo muze tujye kurwana. Sitarine w'Uburusiya yararetse Hitler afata ibisagara yiyongeza ibindi, afata Uburayi yiyongeza ubundi. Sitarine aritegura amuteganeje, amutegura ubura. Baragwana jedi maridi merekeredi vandredi, intambara yarayitsinze nshuti yanjye Staline. Ni nayo mateka Uburusiya bugenderaho ko nta ntambara Uburusiya buratsindwa. Ni nayo mpamvu bafana Putin bagendera kuri icyo gisekuru. Hari igihe rero umuntu aba afite inzara y'amahera, hari igihe umuntu aba afite inzara y'amafaranga, noneho ntagire umwanya wo kwitegura. Bamubwira bati ngibi bidolari, ugahita uhubuka wiruka ubwira abantu ati uwanze mu mufunge, uwemeye sava, ushaka gucomoka mu mwirukane. Ugasanga igisirikare gishyizeho amategeko ameze nk'igiti kiri ku ntama ziri kwambuka ikiyaga, cyangwa se inka ziri kwambuka ahantu hashaya, nizo usunika zanga. Uyu munsi wa none no mpamvu bonye bamwe mu Burundi bafungwa banze kujyayo, bandi baracomoka barihungira, bandi baratoroka bagiye muri misiyo ntibagaruka. Nuko ibyo bintu bitateguwe mu murongo nyawo, kandi igisoda cy'u Burundi cyahoze kigenga. Ubu rero ko kiri gukorera mu kwaha kw'ibihangange, banagikoresha mu bubandi, banagikoresha mu nyungu zabo, banagikoresha ibyo bagomba n'ibyo bashaka mu nyungu bo z'ibyo bagomba cyangwa se bakeneye. Hajye rero kugira ngo gitsinde biragoye, kugira ngo gitsinde biragoye, ahubwo gutsindwa birashoboka. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Nuko nuza kwitegereza uraza gusanga simpamya ko umuntu ajya kubaka inzu ategeranyije imbiya cyangwa itarano, cyangwa umuntu ajya mu rugamba ategeranyije abarugwana cyangwa abamuba hafi kurugwana, we akagenda gusa twende oya amazi ntakiri yayandi. Niba mutsinzwe inshuro zirenze 20 mu za Masisi, za Sake, za Warikare, za Bukavu, za Goma, aho hose mutsindwa, ku kimwe muticara ngo mutegure urugamba. Niyo mpamvu rero uwo muvumo ugiye kubakura ku butegetsi, niyo mpamvu ubutegetsi bwanyu busenyutse bunatakaye ubu.